kijejwe guteza imbere abashora hanze ibidandazwa, ikigo ABB cararanguye bitari bike mu kiringo c'amezi 6 ari nyuma. Bikuru bikuru mu byaranguwe n'ibikurikira: ihayanishagurishwa ry'umwimbu wavuye mu vyamwa, imboga n'amashurwe mu ntumbero yo gushira ahabona umwimbu uva mu vyamwa, imboga n'amashurwe, kwerekana abakorera muri ico gisata n'uturusho twabo, kurabira hamwe intambamyi abarimyi n'abahingura ivyamwa bahura nazo, gushira ahabona ibibazo bikuru bikuru no kubitorera inyishu muri ico gisata n'ibindi. Harabaye kandi uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abavumbi mu ntumbero yo kugwiza ubuki bushobora gushorwa hanze y'igihugu. Twaritavye kandi ikoraniro ryo kurabira hamwe intambamyi zo gushorera hanze icamwa c'ivoka mu Burundi. Uyu ni Desire Musharitse arongoye ikigo ADB, ikigo cyahora citwa API, ubu rero cyarahinduye izina muhejeje kuvyumva. Ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ico kigo, murumvise ko ari ibitari bike. Aha rero hari mu kiganiro yahaye amenyesha makuru, aho mbere yaciye rero yishura ku bibazo bitari bike byabo, harimwo ikibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, ubukene bw'umuyaga nkuba. Ivyo navyo bikaba ari bimwe mu vyotuma amahinguriro atera imbere. Reka rero twumvirize Desire Musharitse. Yabaje ati mbe uravye n'ivyo koreheza abaguzi atunga uravye mu karere waramugejeje, novuga yuko tugereranije uko ivyo kohereza abanyamitahe bimeze mu Burundi, nivyo twebwe turacari inyuma uravye ibihugu vyo mu karere, ariko cyane murazi ko bijanye n'ikibazo twagize mu mwaka wa 2015, cyane hari abaguzi atunga ivyo no kwita ya investissement direct étranger tasubiye kuza kubera ibibazo twari dufise. Ico gituma rero tugo turashiraho ibishoboka byose kugira ngo dushobore korohereza abaguzi atunga babo hanze cyangwa mu gihugu hagati kugira bashobore kuza ari benshi Burundi. Novuga rero yuko ari twebwe tuheza gukora ibishoboka byose kugira ngo abaguzi atunga baze mu Burundi. Igikorwa rero murazi yuko ari cyo leta yagize icambere, murazi yuko mu bikorwa vya leta mu byo umukuru w'igihugu yamashira imbere uyu munsi kugira ngo iki gisata c'abaguzi atunga gitere imbere, abaguzi atunga babo hanze canke bo hanze canke bo ngaha anye bazanye itahe yabo mu Burundi. Muri ivyo rero hariho inzitizi nyinshi ziriko ziravaho, n'ibi by'ubuhinga byo kuvuga ngo tugira ubuhinga bw'uko amashira hamwe ari hanze canke ahandi ashobora kwiyandikisha ikigo ADB batabanze kuza hagi iwacu. Ubwo buhinga tuko turabukora kugira ngo dushobore korohereza abantu kugira ngo ayo mashirahamwe ashobora kuza mu Burundi ari menshi. Wagarutse ku mafaranga mvamakungu. Iki kibazo cyo mu mafaranga mvamakungu nk'uko umukuru w'igihugu y'Amerika arakivuga, ni kibazo novuga nti kijanye n'ukungene Uburundi ivyo bukura hanze n'ivyo bushora hanze. Inyishu nyamukuru y'iki kibazo ni uko Burundi bworonka ibintu byinshi bushora hanze. Nico rero nico gikorwa cacu, niwo murimo leta yadushinze kugira ngo dufashe abaguzi atunga basaba bashira hamwe ngaha bashobore kuronka umusesekara dushobora gushorera hanze kugira ngo aya mahera mvamakungu agaruke. Ariko turetse n'ivyo murabona yuko hariho twigoro ntangere turiko turaba mu bya politike kugira ngo Burundi busubize hamwe n'ibihugu bitandukanye kugira ngo nibitari ibi by'abaguzi atunga bimwe twita imfashanyo aide publique au développement kugira igaruke kugira isahirize mu kigega cy'Ibanki Nkuru ya Republika kugira ngo ishobore kwisunura ya mahera mpuzamakungu mvamakungu abaguzi atunga baba bakeneye kugira ngo baje kurondera ibintu byabo hanze bashobore kuyaronka. Kubyerekeye umuyaga nkuba nibyo
ni ikibazo gikomeye ku bagwizatunga bari ngaha hanye mbere n'abashaka kuza kubera yuko gushika ubu tutarakwiza neza umuyagankuba dukwiye ariko sinzi ko wakurikiranye ikiganiro umushikiranganji ajejwe ibi by'amatara yagirishije mwarumvise yuko hariho ingomero nyinshi zigiye gutangura gukora. Izi ngomero zitanguye nibaza ko iki kibazo kizohava gihera burundu mbere mu myaka ya mbere twibaza yuko igihugu cy'u Burundi kizohava gishorera n'umucanwa hanze kuko uravye izo ngomero zose nizahera rimwe nibaza yuko umucanwa uzokwiye mu Burundi ushobora no kuronka n'umusesekara. Ejide iwacu yagarutse ku by'amashirahamwe twanditse muri apimbe ati mbe muyabwirikirana gute. Twebwe nk'igwapi ku mashirahamwe 5,000 bitworonka abakozi bose bashobora gukwira ayo mashirahamwe yose cyane cyane ayo dukurikirana ni ajya no kwita amashirahamwe yitwa ko yisunuye cyane cyangwa ari hagati na hagati uca usanga bahejeje kwiyandikisha muri Afrika baca bazana imigambi yabo kugira ngo tubafashe kungere bayishira mu ngiro. Abo rero turaheza tukabakurikirana ni babandi twagenda turavuga yuko hariho ibyo no kwita gushika kuri terrain kubasanga iyo bariko barakorera tukamenya ibibazo bafise baraba ko bariko barakora twabaha impanuro y'ukungene ibintu byogenda neza. Ati mbeya ivyahindutse byo uva muri uva muri ADB uja muri ADB ati mbeya byo bimeze gute. Novuga nti cyane cyane muri uyu mwaka urangiye urufatiro nyamukuru rwa leta kwabaye gusubiramwo amategeko agenga byerekeye imitahe mu Burundi no gushiraho gushasha ikigo kizoba kijeje gukurikirana gushira mu ngiro no gukurikirana ibyo byerekeye abanyamitahe mu Burundi. Murazi yuko itegeko twahorana cyari ryo mu 2008 twaba tugeze mu mwaka wa 2022 murumva rero ko hari hageze yuko ayo mategeko asubirwamo kugira ngo aba ari amategeko ashobora gufasha kugira ngo abagwizatunga baze kandi mbere atume na bamwe babagwizatunga bo hanze baza mu Burundi. Ikigo cyane cyane ADB rero kikaba kigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo cyorohereze abanyamitahe mu gushiraho mu kuja muri ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi kugira ngo ibintu byose bije ku mugaragaro abari hanze cyangwa abari ngaha bamenye uko ibintu biriko biragenda uko gukorwa byerekeye abanyamitahe ko biriko biragenda bifashe no kugira baronke ibyankenerwa byose kugira ngo bashobore gukorera mu Burundi. Kubyerekeye abagwizatunga bo hanze mu mwaka uheze ibi reka nsabe ababijeje babindabire ndaza kubiba ko nta biharuro nabitekanije byerekeye abagwizatunga bo hanze baje mu mwaka uza bose. Ico dufise gusa ni kuri gice ca mbere cy'uyu mwaka hariho abagwizatunga babiri bazanye imitahe yabo mu Burundi muri semestre ya mbere kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri. Abo nawe imitahe yabo ikaba ingana n'imiliyaridi 4. Twoca rero turaba mu gice giheze naho abagwizatunga bavuye hanze uko bangana muga murumva yuko bakiri bakeyi bikaba bijanye n'ibi twaciyemo turiko turafasha rero turagerageza ibishoboka byose kugira ngo duhindure isura y'igihugu hanze abantu bamenye ko mu Burundi uyu munsi hari byahindutse ko ushobora kuzana mutahe ugakora neza atangorane. Ivyo rero nico gikorwa ca misi yose tugiye kubandanya dukora. Ati mbeya mugerageza gushigikira abashora hanze gute. Ico gikorwa cacu ca misi yose turagendera amashirahamwe kugira ngo tuyahanure tuyereke ingene boshobora gukora kugira ngo baronke umusesekara baronke n'ibyo bashora hanze kuko nkuko nabivuze ya mahera mva makungu ntazogwira mu gihe tugishora ibintu bike kandi hari ibyo dukenera hanze byinshi tuzana mu Burundi. Iki ni gikorwa ca misi yose turiko nibaza yuko mu myaka iri imbere
ibiharuro bizohinduka byerekeye gushorera hanze. Murabona yuko ari akamo ka leta yose kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku ndongozi zose ko akama ari uko mu Burundi bagerageza kugira ngo abantu bakore baronke umusesekara bashobore kuronka n'ivyo bashorera hanze. Bikaba rero byatanguye cyane kurondera kugwiza cyane ivyo duhingura ivyo ari byo mu byerekeye uburimyi n'ubworozi, turonse ivyo byinshi bishobora guhingurwa no dushobora kuronka n'umusesekara tujana hanze. Ati mbe ayo mashirahamwe yandikishijwe muri API yafashije iki kugira ngo ubushomeri mu Barundi bugabanuke? Nkuko twabivuze, mwabonye yuko kubyerekeye amashirahamwe yagiye arakorera mu Burundi, hariho ubuzi hafi ibihumbi 4,748 bwari bwategekanijwe, ariko muri iki kiringo hakaba hamaze gutanga ubuzi ibihumbi 2,327. Rero muri ibi byerekeye abanyamitahe murumva yuko uruhara ari ntangere, ariko murumva ko bikiri kure. Turakeneye inganda nyinshi zikoresha abarundi benshi kugira ngo abarundi bose bashobore kuronka akazi.